Mwaramutse canke mwiriwe bivana naho umwe wese aherereye. Umunsi tugiye kubabwira ingwara ituma umuntu asambana canke yifuza gusambana cane, iyo bita nymphomanie canke nymphomania. Inyuma yo kubona hariho abantu badashobora kumara igihe kinini badakoze imibonano mpuzabitsina, ibi kandi binagaragara hagati y'abashobora kuba babana bikurikije amategeko canke abubakanye canke abatarubakana. Ibi usanga benshi bibatera impari. Iki kibazo caje gusubizwa n'abahinga muri science, aho hari indwara itera abantu gukora imibonano mpuzabitsina cane. Iyo ndwara yitwa nymphomanie. Mbese iyo ndwara iva kuki? Ibiyiranga n'ivyahe? Kora subscribe kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne kandi vyigisha. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime, partage ndetse na commentaire. Ni kenshi ukunze kubona bavuga ngo kanaka ngo arakunda gusambana, kanaka ngo arakunda ngo imibonano mpuzabitsina. Ese wibaza yuko bishobora kuba bimeze gute? Hari benshi bavuga ngo baba batewe na satani, ariko benshi bakabivuga kwinshi. Niyo mpamvu abashakashatsi bagiye hamwe barakora science, baraba neza ivyo bintu ico bishobora kuba bivako, kuko ni ibintu bikunze kuvugwa cane kandi ibintu bihangayikishije benshi cane. Iyi ndwara idakunze kugaragara kenshi, usanga uyigwaye yama ashaka gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse n'igihe ayikoze ntiyumva ko anyuzwe, bigatuma yikumira, kuko aba yumva bimuteye isoni n'agahinda, kubera aba yumva atameze nk'abandi. Kubera iyi ndwara ibangamiye cane uwuyigwaye, ndetse n'abaganga ntibarabona impamvu zishobora kuba ziyitera, ariko uko iminsi igenda ihera niko bagenda babona zimwe mu mpamvu muri zo. Zimwe mu mpamvu zamenyekanye harimwo kuba amarangamutima yawe canke ivyiyumviro vyawe bihindagurika. Uguhindagurika kw'ivyiyumviro k'umuntu adashobora kwiyumvira ikintu kimwe ngo abe concentrated kuri ico, ahubwo ivyiyumviro biguma bihindagurika muri we. Agahinda ko kwigunga no kuba warababajwe n'abantu mudahuje igitsina. Ibi rero vyose bigatuma wumva uri wenyene, ndetse abenshi babona imibonano mpuzabitsina nk'inyishu y'ibibazo, bigatuma iyo atayikoze abura amahoro, ntaba afise uwo aganirira, ntabone uwo ashobora kuganirira. Ariko inyuma yaho hakozwe ubushakashatsi kuri iyi ndwara, vyagaragaye ko ikunda gufata cane abakobwa n'abagore, ndetse rimwe na rimwe n'abagabo irabafata. Ariko iyi ndwara iyo yafashe umuntu, usanga yishimira abagabo canke abasore, canke yishimira abakobwa canke abagore. Ari umugabo agahora ashaka kubakurura canke kubakwegakwega, canke atiyoka canke gukoresha signe d'attirance ngo babone ubwiza bwiwe, nuko bakore iyo mibonano mpuzabitsina. Ndetse akenshi usanga muri abo bakobwa canke abagore canke abagabo canke abasore bakunda kubigerako bikarangira baryamanye nabo bariko barakwegakwega. Iyi ndwara ya nymphomania ubu nta muti wayo uraboneka, ariko bimwe mu bimenyetso vyayo ni nko kugira agahinda kenshi, guhindagurika cane ku marangamutima. Umuntu afise iyi ndwara akeneye kuganirizwa n'abaganga babishinzwe, n'abo bita abapsychologue canke psychologue bize ibijanye n'indwara zijanye n'ivyiyumviro, ziva ku vyiyumviro vy'abantu. Wari wibaza ko iyi ndwara ibaho, canke wari ubona abantu babijamwo ukibaza yuko ngo baba batewe n'iki? Benshi bakunda kuvuga ngo batewe n'abadayimoni, abemera Imana. Iyi ndwara abashakashatsi baherutse kuvuga ko ibaho cane. Iyi ndwara yitwa nymphomanie ituma umuntu yifuza kuguma akora imibonano mpuzabitsina umwanya ku mwanya. Ni vyiza rero uzi yuko umuntu ayigwaye umujana ku baganga bakamwumviriza, kugira mukurikirane bashobore no kumuvura, mube hafi. Mwakoze mwe mwatwumvirije. Ico tubasaba ni gukora subscribe kugira ngo muzohore mukurikirana ibiganiro vyinshi. Nimba mwayikoze nawe mukore j'aime, partage ndetse na commentaire. Mushishikare mudushigikira kugira ngo muzoze muraharonkera vyinshi namwe. Ese iyi ndwara wibaza ko ibaho? Canke tubwiye muri commentaire uko uvyumva, canke ikiganiro gisangize n'abandi bashoboye kukimenya, kuko ushobora gusanga umuntu yarayigwaye ugasanga arashoboye kuyikiriramwo.
Bye bye.